ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikira kino kiganiro. Uyu munsi rero mu rukurikirane rw'ibiganiro iragi twegereye bamwe mu bo basangiye imirimo mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira bamutuyagire. Reka ahubwo ndabatumirire gukurikirana kino kiganiro kuko muza kuhamenyera vyinshi mutari muzi. Ikaze n'igwanyu. Murazi guhera 1993 demokrasi bayiciye umutwe. Inyuma yaho gato yise mu gambo SNDD ari wo wari umuhari ico gihe cyuvuka. Hanyuma jewe nkuma mu bandi baciye baje ku rugamba, naragiye ku rugamba. Hanyuma nza kugira amahirwe yo kumumenya canke kumubona nko kuko turavugana mu mpera z'2002 kuko guhera mu 1998 je nakorera ubutumwa bwanje bw'akazi mu gihugu cyaranira demokrasi ya Kongo. Kandi burya umutware niyihutira kucamenya abatwara bose, ariko abatwarwa bihutira kumenya umutware. Urumva twebwe ico gihe twamubona mu ntumbero y'akazi k'umutware w'ingabo zaharanira demokrasi ku rugamba. Umwumva ko hagati yanje nawe hate babuca intera nini. Naramumenye cyane maze guhamagagwa inyuma yishigwaho igisoda gishasha n'igipolisi gishasha n'izindi nzego nshasha mu 2007 mu kwezi kwa kabiri niho nakorana nawe yantuma ko ndi mu butumwa bw'akazi naho nyene i Darfur muri Sudan, ngashikira mu biro by'umukuru w'igihugu manuzi mukuru. Niho namumenya twatangura gukorana intumbero z'akazi kandi nkazikora nivuyemo. Kandi ico gihe ndibuka ko abitwa basharge de mission twari babiri gusa. Jewe novuga ko rije nari ngiri muto nashobora kwirukanga cyane mu gihugu no hanze. Yari umutware mwiza, yari umuntu yaguha igikorwa akiguhaye kanakikwishuza uko bukeye uko bwije. Novuga nti mu France yari wa muntu a jamais me dans le moindre détail. Iyo yaguhaye igikorwa yahemuka ari uko abonye utanze inyishu, utanze umwimbu w'ivyo yagusabye gukora. Yari umuntu rero akunda ibikorwa. Ndibuka nk'uyu umugambi wo kugwiza amashuri n'amavuriro n'izindi nyubakwa. Murabona iki gitabo c'ivyo yaranguye ingene twe turagitunganya. Ni umugambi waje nk'indoto nyene, kuko turavye ico gihe mu 2006 igihugu nta buryo novuga bw'amafaranga budget cagenera cyane ibi bikorwa rusange. Amaze gutangutira ibikorwa rusange niho ivyinshi avuga ati ibikorwa bitera gukorwa n'amaboko y'abantu tuzobishira kwa mahera, reka turondere intererano hirya no hino, amabati, ivyuma, ibisakazo muri make n'ibindi bijanye, hanyuma
ibindi tuzokorana n'abene gihugu bizokorwa n'abene gihugu novuga rero ko hari umuntu akunda ibikorwa rusange kandi ahanini ico novuga nuko novuga nti jewe kuva naruka ni nawe mutware nabonye ashobora kuja mu bene gihugu akababera akarorero ntatanga amategeko gusa mugabo akaja imbere nabo bagakurikira ngira ngo muravyibuka ko niho twatanguye kuba twokweye umwene gihugu ashobora kwegerana n'umukuru w'igihugu mukuru y'abafate agafata isuka cyane igipawa umwene gihugu nawe agafata isuka cyane igipawa mwambaye kimwe mwambaye sarubeti mwambaye impuzu ziciriritse ziciye bugufi ariko mukaduza ikivi namumenye kera namumenye akiri umwigisha kuri kaminuza hanyuma namubonyemwo umuntu akunda ibikorwa kuva kera ariko cyane cyane jewe icatumye ndamumenya sinamumenye ko yari karigisha namumenye mu gihe byari bibaye nabi abantu batanguye kuja hamwe bagerageza kuraba ko umukuru w'igihugu yishwe hokogwa iki ariho nabonye ibikorwa yari karakora hamwe n'abandi barundi bariko baragerageza kwegerana kugira ngo barabe yuko boshobora guhagarika cyane cyane ubwicanyi bwariko birakogwa bukogwa mu gihugu bukogwa n'inzego zari zijejwe gucungera abene gihugu hanyuma rero mu nyuma yaramaze kugenda ku rugamba twarashoboye kuganira gake cyane gashoboka mugabo ibikorwa byose narabikurikirana kuko nk'igikorwa kijanye no kumenyesha amakuru hari SNDF ndagikoze kera cyane rero yari umuntu batazira muhuza kuko yari umuntu ahuza abantu umuntu w'umunyamahoro umuntu akunda abantu agakunda n'Imana umuntu rero yumva ko abo bari kumwe mu gihe hari bigoranye bashobora guhuza umutima n'inama bakabitorera umuti batarinze kubishira mu mashi ni umuntu rero ugira uti nk'abo bari kumwe ku rugamba koko abagwanyi baramuzi rwose barazi yuko yaba ari umuntu akunda ibikorwa aryama gake ari kandi azinduka cyane hanyuma kandi akama iyo hariho abashamiranye ariwe yabaje hagati rero nkatwe twaba dushobora kuba dukurikirana urugamba ngo twakurikiranira kure cyane cyane muri ivyo byo kumenyesha amakuru canke kurondera utuna turiya tuduga hariya canke bamwe begeranye imiti n'ibindi barashobora kwama bumva umuntu yitwa Petero Nkurunziza nta muntu numwe washobora kumva avuga yuko yanka Petero Nkurunziza kuko umubonye wumva ko no mu mutima wawe haruhutse ushoboye kumubona ukamwumviriza mukavugana wumva ari umuntu afise ayaga neza yivugira make mugabo make meza Nyamitwe Petero Nkurunziza yari umuntu adasanzwe no shimira Imana ko nagiriwe bakwe n'ubuntu bwo kuva ku mashuri nkorana nawe kandi tugakorana igihe kirekire no kuvuga byaramfashije cyane ubwa mbere byarankujije hama biranyigisha buryo budasanzwe rero yari umuntu adasanzwe no muvuga mu bice bine igice cya mbere yari umuntu afisiyerekwa kenshi hari igihe turonka ibibanza bikatuborera tukibagira aho tuvuye tukaniyibagira ico turi ntitunamenye tuko turaja bigacituma haba ingorane no kuzazanirwa bituma usanga abarongozi benshi baja mu ngorane ariko yari umuntu afise yerekwa afise imbono zakazoza azirikana neza yavuye kandi akamenya neza ahageze n'icari hama kandi akabona neza yari karaja namankunda kuvuga ati iyo umuravye ukuntu ariko aratambuka ubona ko ari umuntu atambuka atihonyorako atambuka yiyemera abona neza yari karaja byarandufashije kuko murazi ko kwizo shingiro uravye ukuntu yari rimeze ryamuha ko ashobora kusura kwitoza ariko yaravuze ati ndarangirije ngaha murazi n'igihe bivuga ko abantu benshi batangaye no kuvuga yarafise yerekwa iyo umuntu afise yerekwa aramenya hageze n'igikurikira ica kabiri no vuga uko yari umuntu yarengeye ibintu byinshi yarengeye
yari hejuru y'amoko, akaba hejuru y'imigambwe, akaba hejuru y'intara, akaba hejuru y'amadini. Yari Sebarundi koko. Icabikwereka wamubonera kuri abamukikuje. Wasanga ari umuntu akikujwe n'abantu b'intara zose, ubwoko bwose, b'amadini yose. Kandi ivyo rero binkomeza zidasanzwe umurongozi. Ca gatatu namwigiye ko no kuvuga yari afise ubuntu. Yari afise umutima w'ubuntu. Aho umutima w'ubuntu bwagaragarira igihe ndabakara nko muri mwaka wa 2015, aho isi yose yamuvuga, bamwambika ibara, bakavuga ibi nabiri wazamva kabajije ati mbega Albert wa mwana wawe naka yavunika yavunika mwaka uheze, mbega hantu nta yarakize neza, akubaza ati mbega mukanaka yagize ingorane yarakize neza. Ukumva muri izo ngorane arashaka kumenya ubuzima bw'abakozi biwe, imiryango yabo. Ukumva arabajije umuntu yari biganye ati hari umuntu twiganye yapfakaye, telefona naka aguhe nimero yiwe ejo uzomubwiraze, akamuhamagara akamubaza, ugasanga yibutse no kumutegurira envelope. Ico kintu carankoze ko cyane, kuko nico kintu kiranga indongozi cyane, kwitaho abantu bawe, ukamenya ubuzima abo urongoye babayeho. Ico ni ikintu gikomeye cyane, ukamenya igihe banyotewe, ukamenya igihe bashonje, ukamenya igihe bagize ingorane, hanyuma kandi ukamenya kubaba hafi kuko ubura umuvyeyi. Ikindi cakare namwigiye ko ni gutunganya umwanya neza. Gutunganya umwanya neza ni ikintu gikomeye cyane ku ndongozi, ni ikintu gikomeye cyane mu iterambere, ni ikintu gikomeye cyane mu kutunganya kw'abantu, kubuzi n'ibihugu. Yara ikintu cyose yagifise umwanya wacu, uguca bugufi kwiwe, ukuntu araciye bugufi. Iyo ushitse mu biro ubwiwe arahaguruka ku ntebe, kandi yari afise abantu rero kwakira abantu. Nico twari tujejwe kwakira abantu no kubereka aho bicara, tukamwamara akaza kubakira. Ariko umuntu ashitse ica mbere yakora, kuko ashitse urabona uyu muntu ari mu biro arisanzuwe, ari mu biro yarambura ikoti akayishira kuri portemante. Imbere yo kumurisa ashika yaca asubira kwambara ikoti neza, hanyuma agahaguruka akamwakira, akaza kumusanganira avuga ati kaze nyakubahwa. Koroni taratera akaguhobera canka akaguha ukuboko, agaca kwereka wenyene, akagira protocole, akakwereka nyene aho wicara. Ico ni ikintu cankoze kuko maze kwinjira mu biro by'abantu benshi, maze kubona abantu benshi usanga umuntu yaronse akabanza gatoya n'uwo mwiganye canke n'uwo mwari mungana, abose akabanza gatoya, winjiye mu biro abanza gukora ko mutakingana bwa mbere, akakubita akajisho, hama akabana yandika, hanyuma kanakurinza nk'iminota 5 canke 10. Ariko wewe n'igihe hari igihe wasanga avuga ati abanzo bakirejo ati bari bashitse, nta muntu yashitse yasubiza inyuma ati yamaze kuza, ati mwavyononye rero, yabwiriza guca mwakira. Aheje kumwakira akavuga ati kaze nyakubahwa. Abantu bose bitaba nyakubahwa, je narigeze kumaza umunsi umwe ati iminsi yose kuhaguruka kakira abantu kaduhari, hanyuma gace babwira ngo bose kabita banyakubahwa, kaze nyakubahwa. Ati naho nabasinyiye kubera sije nabaremye, namusinyiye kwa akuze, kandi kubona atoranywa mu bantu benshi akaba ariho aja muri kijya kibanza, nuvuga n'Imana yamutoranije. Jewe ndavyuba ati nico gituma n'imbere yo gukura umuntu ntihuta, banza kumusengera kandi nkabanza kubaza Imana, kuko ujya umuntu ati gusinya biroroshe, gusinyura ariko sinavyihutira kubera iki, kubera umuntu avuye ku Mana. Ico ni ikintu cantangaje, kuguca bugufi no guha agaciro abandi, akamenya ati uburongozi nabo bawe n'Imana, ujya nawe remwe n'Imana, kandi ujya nawe ashobora kuba muri kibanza ndimo, ko kenshi abantu bari mu bibanza baravyibagira yuko aho bari hari abandi kandi ashobora kuja abandi. Bituma rero ko uwo mwanya wawe Imana yaguhaye uwifatamo neza, ugaca bugufi, ukamenya kuri gukorera uri umukozi w'abandi. Imana yaguteretse ahantu ko yabonye ingabirano. Rero iyo umenye izo ngabire ukazikuza, ukazirera, zigakura, ziraja habona, abantu bakwizira umurongozi, no kuvuga niho rero ubu ucushira za ngabire zawe gukorera abandi. Ubwo nibwo bukuri imbere y'Imana. Kuba umukuru sogira ikibanza ngo abantu zorabereka gukomeye wokora ibi, ahubwo kuba mukuru nuko bwa butunzi Imana yagushiramo
zangabirana Imana yagushiramo zija gukorera abandi ubwo nibwo bukuru ico ni ikintu natahuye yuko yari yarabitahuye kuba mukuru cyarico ko ari gukorera abandi ndetse n'ivyo nanye nico mukuru w'igihugu dufise no munsi General Evariste Ndayishimiye yamavuga ati turabasukubana kuko umurongozi hajya n'umusuku n'umukozi ariko si umukozi wari gukoropa ari gukubura bwa gutunze Imana gushiramwe ubona bwo gutunganiriza abandi bwofasha abandi bwotora ibiba inyishu ku bibazo by'abandi uko niko gukorera abandi nyakuri nibwo burongozi bwiza ico uko niko namuvuga uyu muvyeyi wacu kandi abandanye rukamaro abandanye arubukira mu mahoro y'Imana tuzogumya iragegeyo banje gushimira Imana data mushobora byose ndayiteka kugira ngo ushobore kuza kugira ngo tuvugane ibijyanye na nyir'icyubahiro nyakwigendera umuvyeyi wacu ukuri yari umuvyeyi by'ukuri banje gukengurukira umukama kandi Imana imuha uburuhukiro bwiza hama igikurikira nyir'icyubahiro je twagiye kumenyana neza na neza kuva muri 1998 tuye dushitse mu magarura ahantu bita mu magarure y'ahantu yari yokivye twaragiye kuhashira ibintu tuhabika ibintu baraza barahatera ibintu byose barabiturira hama yari umuntu vraiment aciye bugufi Serance ntiyigera avuga amajambo menshi yari umuntu atuje hanyuma ico gihe arabona ko twihebuye kubera urumva ko babahunganya duhuzu bakaduturira ntivyari vyoroshe mugabo yaduha morale akatwereka ko eco ari heza turava ngaho baradukurupura turaduga baratudugana turabandanya mu nyuma tangura kuyegereza abanyagihugu ni barajejwe gutanga ibifungurwa yari yegereza cyane abakenyezi babuze hariya ku rugamba yaratuba hafi yari umuntu ahoze kandi agatera morale agashobora kubatera inkuru akabavugisha yeza kubatera morale mugatwenga mugabo ntiyatwenga agacabaza ikigwa mwatoyemo mu byo bintu yabahejeje kubabarira yari umuntu nyene w'incabwenge aciye bugufi yavuga make ikindi kintu rero kandi yarakunda Imana je nagiye kubona ko afise impano y'Imana gihe kimwe twarigeze kugira twavuga umwasi barigeze kuturasa baturashe atubwiye yashobora kutubwira tuno munsi ntitwiruka atubwira tuno munsi tugira akavirigire kandi uko yabivuga tubigize kwabo uko nyene ntaco twabo hari gihe atubwira tuno munsi birakomeye twaca dukurikiza ibyo atubwiye hanyuma rero akabandanya twiyegereza ntitacu twamuburana kama yarakunda guca bugufi cyane ikindi nagiye kumubonera ko kandi yigeze kuburira mutoyi wiwe ico gihe twari kumwe hari ahantu bamutumye aramikebukanya haciye umwanya bacagarukana mutoyi we yapfuye acara tubwira ati iki nico kintu nagira ndamubwire kandi urumva naho nyene ntiyerekana ko ababaye yacavuga ati nuko nyene rishaka ry'Imana naho nyene twarabonye ko yari umuntu n'ukuri akunda Imana kandi ayubaha kandi n'Imana vraiment yaramwiyereka cyane arabaye umuvugizi wa nyir'icyubahiro nyakwigendera Petero nkuru nziza ariko usavye ngo ndamukuyagire nakubwira uko ndamuzi mu munsi umwe ikibazo congora cyane twotera ryarenga rikanka kurenga tukanka gutaha tugahava tuja no mu gutera ijo ijambo ariko ngerageje uko kumukubwira mu majambo make iruhande yo kuba umukuru w'igihugu rurangiranwa uko niwe mukuru w'igihugu dufise ugeze no munsi yarongoye Burundi imyaka myinshi ugereranyije n'abandi bakuru b'ibihugu nuko ndamuzi nk'umuntu kuko iruhande ko umukuru w'igihugu yari umuntu afise ubuntu afise umutima w'urukundo afise umutima wo kwihangana umuvyeyi umwe
yitaho na bimwe twita utubazo duto duto ko yaratubaza ingene tubayeho mu miryango akatubaza imigambi yacu iruhande y'ibikorwa dusangiye twari tujejwe gukora yarakenera kumenya ibyo tubayeho mu buzima bwacu bwa misi yose ndamuzi rero ahanini sinatangazwa nuko akora ivyo vyose kuko narabajije nari nasanze ubuzima yaciyemwo nibwo bwamugize umuntu adasanzwe kuko yarabaye umwigisha hajya umwigisha n'umuntu adasanzwe uko yishira mu kibanza c'umuvyeyi n'umurezi mu gihe abavyeyi batabari kumwe n'abana babera umuvyeyi hanyuma akanabarera akabigisha kandi akabacisha ubwenge iruhande y'ivyo yarabaye mumenyereza umuntu yabaye mumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru abazi ingene apanga abakinyi akamenya umuntu bimugoye imbere akamukinisha hagati bimugoye kumbura akamukinisha inyuma nico rero cyane uvuga ko cadufashije cyane byaratuma aduhindura ku munsi yataha twigishije igihe cyose muganiriye yakugira umuntu mushasha muri make rero no kubwira nti yari umugabo w'ukuri canje wa misi yaramuririmbye kugira yamuririmbye usome rya ndirimbo uyumve nukuri uko yamuririmbye niko yarameze arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu hanyuma yari umuntu afise umutima w'urukundo kandi yitaho abantu bose kweraza igihugu kigizwe n'imiryango iryo jambo umuryango barikunda cyane igihugu n'umuryango mbwa igizwe n'imiryango myinshi uhereye kuri umuryango w'umugabo n'umugore n'abana canke umugabo n'umugore mu gihe abana batabafise ukaja ku muryango umuryango wagutse ukaja mu kibano ukaja ku muri no kuri iyo miryango nkomoko dukomokamwo nigize igihugu yashaka rero yuko kubaka igihugu aciye ku miryango kandi umuntu wese akumva ko atarimwe ari sinda yibazwa mu gihugu jewe umwaka twamenyaniye ko na nyine cubahiro amakuru y'igihugu Petero Nkurunziza hari mu gihe naboye ku Burundi bitari bimeze neza inyuma y'abaje kugandagura nyine cubahiro muhisi Merekiyo Ndadaye hanyuma duhurira ahantu bitari vyoroshe kuvuga ko genda mu bumenyanye n'icubahiro Petero Nkurunziza kuvuga ko baraje bashikira muhira iwacu musigati aho sanwe bavuka hanyuma ico gihe baraharara baharaye hariho muyomba yitwa Pierre bari bamutazine makombora kuvuga ko je nabona ari abantu batari basanzwe ico gihe nari nkiri umwana ndi muto mfise imyaka 14 n'amezi nka 3 numva ndabikunze kubera nende babonye numva ndavyishimiye ko nandira no nipatikanye nabo hanyuma bariko bararengana batera baja mu kibira hari kirindiro gikuru c'abagwanyi ico gihe kuba yakoreje nyuma yaho nagize uburyo bwose bushoboka bwo kugana ninje muri uwo muhari waruje guhabuza demokrasi hanyuma ico gihe twasubiye guhonyera guhura na nyine cubahiro umuhisi yigiriye namaje ku musirikare asanga ahantu aca arambaza ati we byagenze gute ko yari yabonye ko ndi kadogo kandi yari yaciye muhira azibona yuko nkiri umwana muto mugabo byamutangaje asanga nandi namaje kwinjira mu hari ico gihe nacingirirwa niba kwe cyo kuba ari jewe naciye ngenda ndabaherekeje ndabashikana ahari kirindiro gikuru hanyuma ahantu nashoboye kumenyera nyine cubahiro nyuma yaho Imana irabikora yamajije kuba umukuru w'igihugu asanga ibubanza asanze ubanza baza mu gwa rusange hanyuma yongera arambona nshobora kuronka akazi ngaha ko gukora mu biro by'umukuru w'igihugu ico gihe bivanye nuko yambonye bikamutangaza kuko ntiyarazi ko nkihari yari umuntu yamize neza kuko bahavuye babona mutazira muhuza kuko yaguma ahuza abantu bakora amakosa yari afise umutima w'ikigongo yaratorera cyane ego kandi
ni nawe yazanye novuga yuko inkiyerekwa yo kuba ico gihe kuko abantu turi mu ishamba bari bazi yuko uwo muhari ari umuhari ujeje guhabuza abahutu gusa canke ugwanye batutsi ariko mugabo ico gihe haza ihuriro rya bose ryo kwerekana neza yuko ku kintu kijanye n'amacakubiri yarakigwanije gose bikomeye ku buryo turi ku rugamba twaguma tubona badutasangiye ubwoko badusanga ku rugamba. Ikintu nakoze muzehe kuko ubuzima twaciyemo hariya byarapararanganye bibaye nabi arambwira ati bugere tugira dupfe nabi raba urabe ico dufasha ndamanuka epfo mu Marambya naragenda nkabwira bene gihugu nti mu byo mushobora kuba mworonka murabe mufashe bene wanyu bakampa umuceri ibiharage ari nabashoboye guterera kazi ya kinzoga ngaca ndabengenera gacengeterana ku banyagihugu bashobora kuba bagiye kugura imise hariya ngaca ngena nkabibashirira ibyo byose urumva n'ibintu muzehe yanyibukiye ko arabona ko adashobora kunta nanje ngo ampebe. Sogokuru Petero Nkurunziza yatonda ku kazi imisi yose yatevye isaha 12 n'igice zo mu gitondo aho yaba yatevye no kuvuga ko yarazinduka cyane akaja ku kivi ivyo yakora yabanza gusoma amadosiye yose abahanuzi baba bamuhaye akabikorera ko gushika isaha 4 rero niyo yatangura kwakira abantu baba abanyamahanga canke abarundi yaba bagenzwa nibi canke biriya yatangura kubakira isaha 4. Aho nogira nti ivyo yabikora kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa 4. Ku munsi wa 4 murabizi yaraza agakora mugabo hageze isaha 7 yaca ava mu biro akagenda wari no munsi wo kwisonzesha yabayisonzesheje hanyuma ku muhingamo yaca afata inzira atumbera intara runaka. Iyo ntara rero yaragenda akararayo bukeye mu gitondo kare isaha 2 yabatanguje inama y'abavuka ntara harimo n'abajeje intwaro abajeje umutekano ubutungane abakorera imirimo yabo muri iyo ntara n'abandi. Iyo nama yaba mu mwiherero igaha isaha 5 yamara amasaha 3. Isaha 5 zigeze yaca aja kuraba ibiriko biratunganywa muri iyo ntara barinda kuraba mu ikomine kanaka aho bamujana bakamubwira bati turiko turubaka ishure canke turiko turubaka inzu ikoreramo buramatari canke mustanteri canke izindi nyubako amahoteli n'ibindi. Ivyo rero yaca hakorera ibikorwa rusange baba bitunganije hanyuma ku muhingamo naho yaraharabaho uguhura n'abene igihugu cyane cyane nko mu nkino hakabaho nk'umugwi w'iyo ntara ukina n'umugwi kenshi bakunda kugendana na sogokuru umugwi witwa Karerwa FC. Rero izo nkino zaba kugira ngo ashobore kwiyegereza abene gihugu kandi yumvirize n'iryo bagona nabo nyene kuko bari kumwe barashobora kuyaga utushanke turiye. Ku munsi wa 6 harabaho ibindi bikorwa rusange vyahera kenshi isaha nka 6. Hanyuma ku muhingamo kandi agasubira hakabaho n'izindi nkino hanyuma ku munsi w'Imana yategerezwa kuja gusenga kandi yasengera muri iyo ntara. Ku muhingamo naho agacamanuka kuko ageze ku kirimba ku mugoroba naho harabaho amasengesho. Murumva neza yuko ku munsi ariko byagenda mugabo hariho n'ikindi uko ukwezi guheze imisi 30 yaragirisha inama babura amatari naho nyene batora intara kanaka hanyuma bakajayo bagahurirayo bose bakagira inama akumviriza uko intara zifashe mu butunzi mu mibano umutekano imibano hagati y'abanyepolitike n'ibindi. Uko imisi 45 nayo iheze yacagirisha inama y'umutekano yabirimwo abajeje umutekano abajejwe kwivuna abansi n'abajejwe ubutungane n'abajeje intwaro mu ntara kanaka. Rero ivyo byose murumva ko yaba ari kararondera kuraba ko igihugu coguma gitera imbere mugabo cyane cyane agashiramwo ibijanye n'ihiganwa kuko intara zose zarahiganwa kugira ngo intara yose ishobore kugira ibyo yerekanye kuri kiriteza imbere. Maze gutangura za nyigisho zo kuzirikana igihugu nabaye kandi
n'umwe mu batanga inyigisho ntangamarara imbere yuko afata ijambo agatanga inyigisho aho yankorera cyane cyane mu kurondera ibijyanye n'imico kama. Izo nyigisho rero nkuko wabimbaje zo kuzirikana igihugu zatanguye mu mwaka wa 2017 zari zigenewe kumara imyaka 3. Izo nyigisho zari zifise icivugo kivuga ngo tuzirikane igihugu cacu tumenye iyo tuva niyo tuja. Cari icivugo nyamukuru, ariko hari ivyivugo bigikomokako kimwe caba mu ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Hakaba n'ikindi civugo kivuye ari umwe gusa w'ikirundi wavuga ngo winjira ikiru utazi ugaca inkono utazi. Izo nyigisho umukuru w'igihugu yashengeye Petero Nkurunziza yazitunganije kugira ngo afashe abarundi kuva ibuzimu baje ibuntu, baca ubwenge, bamenye igihugu cabo, bamenye amabanga y'igihugu, bamenye ivyagoye Uburundi, bamenye ingene bo bivamwo kugira ngo bategure kazoza keza. Ivyo rero nkuko yabitubarira yavuga yuko aravya abarundi imyaka maze mu mwaka wa 2017 yaramaze imyaka 12 yarongoye Uburundi. Igihugu yarakizi mu mpande zose, yari yarabonye ko abarundi abaravye ivyo bavuga, ivyo bakora n'ivyo biyumvira bigaragarira mu byo bavuga n'ivyo bakora, basa n'abantu bagaburiwe ishano n'abantu benshi bakaribagaburira umwanya muremure. Bigasaba rero yuko n'umurogoro bakeneye wova henshi kandi ugatanga umwanya muremure, kuko ibi dusoma ivyo twambara abo tugenda naho tugendera birashobora kuduhindura, bikaduhindura neza cyangwa bikaduhindura nabi. Inyigisho rero abakoroni bari bazanye mu gihugu zari zasambuye imico kama n'imigenzo by'abarundi, birasambura inyifato runtu y'abarundi, bitwara mu nzira mbi ugeza naho ikizira kitakiziririzwa. Ivyo nivyo yagomba kutugarukana mu nzira nziza, to abarundi baciye ubwenge, abarundi bashira imbere bazirikana igihugu cabo, kuko atagihugu kizobasumbira igihugu cabo. Igihugu cabo ari umuvyeyi, nta muntu agira abavyeyi babiri. Hama rero bagikunde, bagikorere, bategure kazoza keza kurunganwe ruzodukorera mu ngata. Abantu benshi tuganira tuyaga izo nyigisho barakubwira ko zabagiriye akamaro. Kira noneho ni byinshi izo nyigisho zizobiragi ku barundi benshi, kuko turetse abarundi uno munsi nta murundi numwe uno munsi nibaza yuko yoba gikurikira ubwije, yoba agitamikwa ijambo, yoba acemera ko igihugu ciwe gisuzugurwa. Kuko Petero Nkurunziza yarahagaze nk'umuntu w'umugabo w'ijunja n'ijambo, arahagararira igihugu, iteka n'itekane by'igihugu, aragihesha izina n'ijunja n'ijambo kitari gifise mu myaka yahera. Ugeze naho ubunye kera waravuga ko umurundi ugiye nko hanze bagatangura kuraba ku ikarata y'isi aho Burundi buri, mugabo kubera we nta numwe uvuze ko umurundi, ahubwo baca bibuka Petero Nkurunziza bakibuka n'ingene yahagarariye iteka ry'igihugu, agahagararira n'iteka rya Afrika. Ico abantu batigeze bamenya nuko by'ukuri abantu canke ibihugu bimwe bimwe canke amashirahamwe mwamwe yari mu ngendo yo gutembagaza inzego zitorewe na bene gihugu. Uko gushaka kuzitembagaza rero vyasaba ubuhinga bumwe buhanitse n'amageri. Uko babigenza rero si mu Burundi gusa, no kwisi yose byarakozwe mu gihugu ca Iraq, byarakozwe muri Libya, byarakozwe muri Syria n'ahandi. Babanza gucafuza indongozi. Mu gucafuza indongozi bakoresha ibimenyesha makuru vyo hanze n'ivyo mu gihugu, bagakoresha amashirahamwe yitwa ngo yigenga canke amashirahamwe mpuzamakungu yo mu gihugu nayo hanze. Hanyuma bagaca baza baragira amanama bafata ingingo izina ziriya kugira ngo abantu bene gihugu bi Burundi n'abahandi bumve ko iyo ndongozi canke izo ndongozi zitegerezwa gukugwa ku butegetsi, kuko ziriko zirononera abene gihugu. Ivyo rero twarabiciyemwo. Mu Burundi babanje kuzana ikinyoma c'uko indongozi ziko zitegura ihonyabwoko, mu gihe umukuru w'igihugu yakaratunganiza bene gihugu biciye nko mugambi w'ibikorwa rusangi. Murabizi yatanguje mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2007 kugira ngo abarundi bashobore kwiyubakira igihugu cabo mu gukura ibigwanisho mu bene gihugu. Murazi ko yatanguje umugambi wo gukura ibigwanisho mu bene gihugu ku buryo akataraboneka kabonetse mu gihugu cy'u Burundi, aho ibigwanisho birenga ibihumbi 100 vyatanzwe na bene gihugu gushaka kwabo. Ivyo rero umuntu abakakora nk'ivyo mu bisanzwe bamukomera amashi, isi yose kamwemera.
isi yose kamuvuga umuntu yashoye kunywanisha abarundi ku buryo abarundi baba batakirabana ribi ngo nuko bamwe abahutu ngo bandi batutsi uwo muntu aho uko bamuteye amashugwe hariho abagerageje rero kumutera ivyatsi kugira ngo bamujyanishe bamuteranye n'abene gihugu bamuteranye n'ibindi bihugu bamuteranye n'isi yose bakagira bati uyu muntu ariko azana ihonyabwoko mu gihugu nabyo twarabisezereye ivyo rero ntivyari byoroshe kumenyesha makuru mu biro vya nyinshobore mukuru igihugu mu gihe ibindi bimenyesha makuru vyo kwisi yose vyari ko bikorwa harabaho nk'abantu bahabwa amafaranga menshi baza gukora amaraporo ayo maraporo bagahengeka ibintu bakavyonona bakashira mu bubeshi bwinshi kuko barikura bari muri Amerika ni Buraya ntavyo bamenya yuko ari bubeshi ivyo rero yaba intambara ijanye n'amakuru rero twebwe twaciye dukoresha ubundi buhinga nato dushoboye gushikako kugira ngo dushobore kugwanya ivyo byose tugiwe imbere rero na nyinshi bari mukuru igihugu Petero Nkurunziza yari umuntu arinda cyane yazigira ati ntimugire ubwoba mwe ni mubandanye twe tubandanye dukora nabandanye bavuga mugabo namwe mubandanye mugerageza kwerekana ivyo two turakora mugwanya ivyo binyoma kandi twarashoboye kubishikako kuko baragerageje no kuzana inteko mva amahanga ngo zize mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo zishobore gushitsa icyo bari bagamije cyo gutembagaza inzego byarataye kwa amazi barahaye amafaranga abantu batari bake bugushobora kuja mu ibarabara amakartier mwamwe hariho nko kumusaga abantu atari abanyamusaga bari abantu ubona ari abantu baje bava hirya no hino mu Nyakabiga mu Ngagara kumutakura baragerageza kuja mu misoresore abantu bakurikira ubwije batazi ivyo ari byo mugabo mu nyuma barateba baramenya ukuri barabona yuko bariko barahendwa n'abantu bifitiye izindi nyungu cyangwa bariko bakorera inyungu z'abanyamahanga bifuza kononera igihugu cy'u Burundi urumuri rw'amahoro rero rwatanguye mu mwaka wa 2006 rutangujwe na nyakwigendera nyene icubahiro Petero Nkurunziza ariko kandi ari kumwe na icubahiro Evaristo Ndayishimiye ico cyumviro Petero Nkurunziza yari yagikuye mu nkino mpuzamakungu Jeux Olympiques nazo mukamuzi ko zamuka canke zatanguje n'uwitwa Ptolemy mu gihugu cy'Ubugiriki guhera ico gihe niho yavuga ati turavye mu gihugu cy'Ubugiriki ngene higeze kuba ingorane mugabo Ptolemy agashobora gushira abantu hamwe ku kimenyetso cy'umuriro bagasangira ibikorwa bakubakana bagasubiza hamwe byatumye rero urumuri rw'amahoro hano mu gihugu nawe arufatira ko nkishiga cyo kugira ngo abene gihugu baze barahurira hamwe bikenure hanyuma ivyo navyo ntibishobora kubaho atari amahoro ngira ngo mu Kirundi abakurambere nibo bayamaze ngo hari amahoro umuhoro urama umuhoro rero ni ukuvuga ngo hari amahoro ibintu byinshi bigenda neza birashoboka ni rero guhera mu 2006 rumaze gutangura niho twagiye tubona umuvuvu w'ibikorwa nyezina biriko biraranguka mu gihugu gushika ubu nyakwigendera yari yaraduhaye igikorwa cyo gukora kugira ngo mu mpera za 2020 mbere yuko asubiza ubutegetsi ahe mugenzi we azobamukoreye mu ngata ibyaranguwe uwo mugambi rero tuko turawusozera murabona igitabo nyene kingana bizofasha abasomyi abanyeshuri muri za kaminuza ibisata bijeje ubutunzi nka za ISTEB n'abandi kugira ngo babikuremo ibyembere bimwe bishobora gufasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo ubutunzi bugende neza hanyuma
turakenguruka kandi ko ari kimwe muri byinshi kiragigiza nakwigendera Petero Nkurunziza yasigiye twese abarundi. Mungira ngo muhora mubona ingene bagwitabira tugakora ibitari bike, kandi turakengurukira kandi na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuko agira ati urumuri rw'amahoro ni rube kimwe mu bimenyetso biranga ubuzima bw'igihugu bimwe twita patrimoine national. Tiko turabitegura navyo nyene, nibaza ko mu minsi iza ikimenyetso c'amahoro, urumuri rw'amahoro nk'ikimenyetso c'amahoro kizoba ari ikintu kidasanzwe muri iki gihugu. Mu gatondo cambe ashitse mu biro shaka ryame saa 8 saa 12:30 ndetse n'imbere yabari mu biro ashitse yarasenga aje gusenga mu ijambo ry'Imana, aje gusoma ijambo ry'Imana agakora amadosi, aje gukora amadosi akakira abantu. Ikintu cyose cyari gifise umwanya wacu, akamenya umwanya wo gusenga, umwanya wo gukora siporo, umwanya wo gufungura, umwanya wo kuruhuka, ikintu cyose kiri ku rutonde. Inkomoko yabijya bikorane mwabonye twagira mu 8 no mu 10, inkomoko yabyo murazi amateka y'igihugu cacu nuko kuva kuri Rwagasore ukaja kuri Ngenda Ndumwe ukagenda kuri Ndadaye no kuri Najyamira musubiriye, nta muntu yatowe yarenza amezi 3 atagandaguwe. Murazi ko Rwagasore amaze guharanira intayo kwikukira, inyuma y'amezi 3 yaciye agandagurwa. Ngenda Ndumwe musubiriye inyuma y'amezi 3 yaciye agandagurwa. Tuba mu gihe c'injyane, hanyuma mu 1993 igihe abarundi basuye kwitunganiriza amatora, hanyuma bakitorera umukuru w'igihugu biciye mu ntwaro rusange. Murazi ko umukuru w'igihugu wa mbere yatowe yari n'icubahiro Ndadaye Melchior. Murabizi neza ko inyuma y'amezi 3 nawe yaciye agandagurwa. Uko nyene na Ntajyamira musubiriye na wene inyuma y'amezi 3 yaciye agandagurwa. Rero igihe nyene cyo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wabaye mukuru w'igihugu, ivyo bintu ntibibafishe iminenegwe kuko nawe namubwira ati nyuma y'amezi 3 nawe waza kugandagura nawe uzopfa. Rero ntiyafashe iminenegwe kubera yatawe neza yuko hari umuvumo ku gihugu wo kwica indongozi zipfuye agaca haba n'ubwicanyi butagira izina. Murazi musubiye muri kahise k'igihugu cacu. Ico gihe nawe acafata ingingo asezeranira Imana ni wazi nzigama nkamara umwaka ndi ku butegetsi, nkamara umwaka ndongo igihugu, ibyabaye kubanyitangiye imbere ntibimbeko. Nzo gushimira ku mugaragaro, nzo gushimira aho abantu babona, kandi ntumirira abarundi bose kumfasha kugushima. Niho rero himirije ko isabukuru ya mbere iba yatubwira, arambwira ati tugenda utegura amasengesho y'imisi 3 hariya Ingozi kumuremera. Sije narinzi naragiye kuyategura, turakoranya abantu turategura, imisi 3 irahera. Imisi 3 iheze ati kanagara rero umugenda utegura imisi 3 imuyinga, no kuvuga itariki 26 z'ukumunani mu 2006 byabaye turi mu gikorane imuyinga ajya kuri stade. Niho rero yashinga intahe itariki 26 z'ukwezi k'umunani mu 2006 amaze umwaka ku butegetsi. Aravuga ati naragisezerano n'Imana yuko ninarangiza umwaka nkaramuka mpereje umwaka ndi ku butegetsi, nzoshima Imana ku mugaragaro kuko izo inkoreye ikintu abanyitangiye imbere batagize amahirwe yo kuronka. Ati kuva no munsi rero nagira ntangaze yuko atamutegetsi azosura kwicwa, yuko imwemu uwo muvumo wari ku gihugu wo kwica indongozi gace bijana gusesa amaraso mu gihugu, iyo muvumo urahavuye. Atuvuga ati kunubuno ati kandi nta ntambara izosura kuba mu gihugu cacu. Ati uzotera intambara izotangura mu nziwe
ihereze mu nzu iwe ajya amasengesho mu 12 kwezi kwa 12 n'amasengesho gushimira Imana ko turangije umwaka hama no gusaba Imana ngo ati tujabukare mu mwaka utangura uzotuje imbere zo umwaka w'umugisha umwaka wororanirwa umwaka wo kurongorwa nawe umwaka wo kuzigamwa nawe umwaka w'impore mu gihugu cacu umwaka wo kuzitirirwa umwaka tugwanira intambara umwaka tuburana n'abatuburanya umwaka tuzojana nawe ngo Petero Nkurunziza yari muririmbyi kandi yari umukompositeur yarandika indirimbo ico atakora ntiyaziha amajwi yarazitegura hanyuma agaha abaririmbyi bakazishira mu majwi mwarumva yandirimbo bwa ngo warakoze Mana imigambi integuro yawe ni nziza warakoze Mana integuro yawe ni nziza warakoze Mana integuro yawe ni nziza rero ijya n'indirimbo n'igihe ari wenyene apana sigusajya kuri stade n'igihe ari wenyene hajya hejeje avuye kwina gapira canka avuye muri sport warumva ari karakaririmba warakoze Mana twone turirimbo twaba mu kanwa kiwe cyane indirimbo ikurikira yari indirimbo yitwa uri Imana yumva uri Imana yishura iyo umwana w'umuntu yananiwe kuko yarazi neza ati naho ndi umurongozi naho ndi umukuru w'igihugu sinshoboye byose hari Imana reme ijuru n'isi rero ibikunaniye uyu kubibwira Imana kesho waza wumva uri Imana yumva uri Imana yishura aho umwana w'umuntu ananiriwe muribuka nk'igihe twari Gitega aho twazanye ibirego imbere y'Imana twese tukandika ibirego tukabiturira tugashikiriza Imana ati Mana tubere umucamanza kandi mwarabonye uko imyaka yagiye iragenda nukuri Imana tubere umucamanza mwiza iratuburanira iyi ndirimbo yindi yakunda kuririmba ari indirimbo iri muri jambo ry'Imana n'amajambo maremare yatanze ndetse byafashe umwana munini kugira ngo ijya kora komeza gusenga batore amajwi bayihinyanyure neza bayihingure ni ijambo rivuga amajambo Mose yabwiye ab'Isirayeli bagira bajabuke arabwira ati mugiye kuja mu gihugu Imana yabasezeraniye ni igihugu ciza gitemba amata n'ubuki ni igihugu kirimo amabuye y'igiciro ni igihugu kirimo inzuzi nziza ati rero nimwajabuka nimwarya mukahaga mukubaka amazu meza mukayabamwo mukagira amashu ntimuze mwibagire Imana yabakuye nimwamara kujya mukubaka amazu meza mukayabamwo amashu iyo ni indirimbo yakunda cyane gose haba mu masengesho kwa Mungu haba mu gikorane handi ariko arasozera iyo ndirimbo ntiyaburamo ni nyinshi n'izindi nyinshi kuko yari afise indirimbo zifise ico zisobanura mu buzima bwiwe. Il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa poubelle. Voltige sur ses petits et toi c'est les ponts, les portes sur ses pluies. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa poubelle. Voltige sur ses petits et toi c'est les ponts, les portes sur ses pluies. Hageze umwaka wo guteragira yarasengera imbuto akavuga ati nk'uwo washize imbere kurongora abarundi ndasengeye iyi kuba tugiye kwinjira mu muryango wanje no mu gihugu cose kugira ngo abarundi uduhezagire ko twe turateragira ariko sitwe tumeza sitwe dukuza sitwe dutanga umwembo ni wewe Mana waremye byose uzi byose be ugiye kuraba ibintu byo guteragira tutagiye kwihenda ngo tuje mu bwenge bw'abantu kesho usanga atana akamaro bufise urabona uteragiye igiharage uragitera ni igikorwa cyo kwizera kidasanzwe uragitera kica kibora uko kuntu rero ikintu kibora kikavamwo ikindi kintu ugasanga igiharage kimwe cabyaye 10-20 ni birasigumwe n'abantu nico gituma yataye ati ibi bintu Imana yaraduhezagiye mu kutamenya kwacu iradukorera ibintu mugu twamaze kumenya nta kuntu twotangura igikorwa tudasenze cyo gituma yabisengera ati twe turateragiye umwimbu nuzo gutanga kandi byo kuriragira nababwire yararonka umwimbu urengeye bijya biharuro
abajejwe imbuto zirobanuye muri agice bita amasantre semence bijya bahero batanga by'abahinga birenze na kure cyane akaronka umwimbu akaronka ibintu ibirayi binini ibitoki binini ibi amapasteke manini natwebwe tugendana bikadutangaza kubera iki kubera ukwizera Imana ishobora byose itanga byose igwiza umwimbu ni igikorwa gikomeye cyane yakunda gukora kandi nayo namwigiye abo bubahwa twaganiriye mu biro byanjye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu baratubwira iragi twosigarana icyambere nakazi gukunda akazi n'umuntu yagira ati udakora ntakajye n'umuntu yagira ati ivyo dushaka gushika ko vyose tuzobishika ko mu gihe dukunze akazi rero nawe yarerekana akarero keza mu gukunda akazi ariko hanini umutima wiwe w'urukundo n'umuntu yakunda abantu ataravye ngurya n'inde ngurya n'umuhutu ngurya n'umututsi ngurya n'umuganwa ngurya ngo tuva hamwe cyangwa dusengera hamwe yakunda abantu bose igisumba byose yakunda Imana rero ugira uti ivyo namwigiye ko cyane bihambaye n'ivyo bitatu ugukunda Imana gukunda abantu gukunda ibikorwa iragi tuzokwama tumwibukira ko ahanini nuko nkuko nyene yabitubariya ubwiwe yabisubiyemo no icambere no kwicisha bugufi yatwigishe kwicisha bugufi yatwigishe ko igifise intango cyose igira n'iherezo kwibazo umugabo n'ibibazo bagendana ibibazo byose bihera ufise ishaka ryo kubitorera umuti yatwigishe ko kwihangana bishikana ku ntsinzi yatwigishije rero cyane twaramenye yuko abarundi turi umuryango umwe turi bene mugabo umwe baba abahanza bavuga ko bavuye ibuhangaza canke ibuha baba bajiji bavuga ko bavuye ujiji abanyagisaka bavuye mu gisaka n'abanyarwanda bavuye mu Rwanda twese turi nkazanyoni zagurutse zisunga igiti tuza dusanga basangwa abita basanga butaka mu Burundi twese twabene mugabo umwe tugira umuryango w'abarundi bose kuko tuvuga ururimi rumwe y'amoko twahora twumva yamomekana babigi badushirako byose yarabitwibagije aratwuhagira ico ceyi twumva yuko turi ubwoko bumwe bw'abarundi kanatsinda tuvuga ururimi rumwe dusangiye imico n'imigenzo imwe uko no munsi kubera Petero Nkurunziza twaramenye ko umuhutu n'umututsi w'abasokuru atandukanye cyane n'umuhutu n'umututsi w'ababirigi twaramenye akaranga k'imiryango yose ingana yubahana kandi yubakana tuvavanwa rero nivyo vy'amacakubiri yadukuye mu macakubiri atuzana mu bumwe bushitse apana atari bwa bumwe bukuririmba abantu bafatanya amaboko ariko bumwe bwiza bw'abarundi bushingiye mu kuri no mu bikorwa hanyuma yaratwigishije kurinda uko kuntu yarinze yatwaye igihugu mu bihe bigoye cyane igihugu cyari gihanzwe n'amakungu cyane ibihugu bya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yarahagaze nk'umugabo aratwereka ko byose bishoboka umutima rero wo kurinda n'uwo mutima wo guhangana n'ibibazo byose bizotubera iragi je novuga rimwe kandi rikomeye cyane ni iragi ryo kugira gushira Imana imbere muri byose urazi Imana niyo yaturemye Imana yadushizeho kandi umuntu wese Imana yamuremye imufitiye intumbero iki kintu nimba mubona nyene cyo mukuru w'igihugu yashoboye gukora ibyo abandi batakoze agatwara igihe abandi batatwaye suko hari ubuhinga bundi yari afise suko hari ubundi bushobozi bundi yari afise nuko yamenye neza ubutanga ubutegetsi ko ari Imana itanga ibigira ikabigirura itanga kandi kaka acamenya ko yibikanda ca mbere no kwigira iya mbere muri byose iragira nobwira abarundi bose bizana kuri Petero Nkurunziza guha ikibanza Imana guha ikibanza ca mbere Imana atari byo kwigirisha hari abantu baza ngo jewe n'umukatolika n'umuporoti n'umuzirima sivyo kugiranira imigenderanire yawe n'Imana yari yarakujije ikintu bita kugiranira ubushuti ubugenzi ubumwe n'Imana
iragi yadusigaranye yaradukundishije imana kino ca mbere adukundisha gukunda igihugu kandi atugira umwe kuko ntiyaraba umuhutu ntiyaraba umututsi kandi benshi baranabimutsiza kuko ashobora gusanga hariho abantu bidoga kuri uruhande ngo hajya abatutsi ibiki mugabo n'ukuri umuntu urukundo iragi yasigiye twebwe abene igihugu ntacana abarundi nkuko yakunda kubivuga nukuvuga yuko ngo iziza guhona zihera mu ruhongore yarasize iragi rikomeye na cyane mu gwaruka kuko ari bwo Burundi bw'ejo icambere nico kugwanya kabisa amacakubiri kuko ahari amacakubiri nta terambere rishobora kuhaba nta n'amahoro ashobora kuhaba nukuvuga ko ico kintu twese ni ikintu gikomeye mu butandukane bwacu tukabumwe igiragi rero nako yaguma akunda kuvuga ati ukundisha igihugu no kukizirikana ni kuvuga yuko no gusohora no gutanga amaboko yacu twebwe ubwacu bwite tukagikorera kino gihugu kugira tugiteze imbere ku buryo n'abana bacu tuzoba dusize nkuko yama bivuga bazosigara bavuga ati ba data barabagabo nibyo aragigize yadusigiye ntazoka nibagiye kandi tuzokwama turigendera. Hariho amajambo nkoramutima umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yakunda gukoresha abubahwa twaganiriye baratubwira amwe muyo bashize ku muzirikanye twege twese abarundi twokwama tumwibukirako. Ijya mbere ryari ni mwese munzi dukora dusenga dukora iryo ni jambo abarundi sofa twibagiye hanyuma irigira kabiri no kuvuga ngo ntaco dufise Imana itaduhaye ntaco turi Imana itatugize iryo ni jambo rikomeye cyane hama ikindi nuko intangiro y'ubwenge no kubaha Imana ikindi novuga nuko igihugu nibanga iryo ni jambo rikomeye cyane irindi jambo numva abarundi bofata ni jambo yavuga ati no gutandukanya gukunda no kuzirikana igihugu ati kuzirikana igihugu haba wakena wasonza waronka kazi utakaronka ukabira ati igihugu n'ingabirana Imana yampaye nta gihugu kindi nzoronka ndo murundi uburundi igihugu canje kukizirikana ukaba witeguye kugipfira no kugikorera n'umutima wawe wose. Hari amajambo menshi akunda kugarukako nk'ijambo ryo kuzirikana ubundi cyangwa abandi ariko kandi kuzirikana no kuzirikana igihugu muri rusange kuzirikana iyo cyavuye aho kigeze niyo ushobora kukigeza nk'umurundi akunda igihugu. Yarakunda gutanga impanuro muri rusange ati aho uri hose wirimbure wame wirimbure iyo bagwaye igikorwa wirimbure urabe ko hagikoze ko reka mvuge n'andi majambo nko kugira urunani rw'intamenwa bigaragarira mu bintu byinshi. Ndakunda gutanga akarorero k'umunyororo w'ikinga utuma ikinga gishobora gutembera neza. Rero ntiyavuga mu bikorwa gusa yavuga ko tugira urunani rw'intamenwa no mu bijanye no kubumbatira amahoro n'umutekano ubumwe n'ibindi bikorwa bituma umwe wese yoroherwa yishira kizana. Reka ndabibutse nk'akarorero kamwe mu gihe hari hakiri intambara mu ntara ya Bujumbura yarigeze kuduga mu makomine ya Mutambu na Muhuta umutekano wabaye nabi hanyuma ahamagarira bene gihugu kugira urunani rw'intamenwa kugira ngo umutekano wongere ugaruke atanga ikiringo cy'ukwezi kumwe. Benshi muravyibuka ko ico kiringo cyaheze ibintu byagenze neza. Amajambo nkoramutima yavuze ni menshi cyane ko amajambo yose yavuga ni nkoramutima mugabo no kugira nk'amajambo atatu nibaza ku bwanje nibaza ko amajambo rurangiranwa abantu bazo kwa mamwibukira ku ijambo rimwe ni imyibutsa mishasha yazanye mwibutsa uvuga ngo Imana ni kugira igihangange ngo uhagarare ku bantu kugira igihangange ngo uhagararira abantu kwa kumenya ko ataco turi tutagizwe n'Imana kandi ko ataco dufite utahawe n'Imana. Yaratwumvise yuko iyo umuntu akomeye n'Imana iba yamukomeje ntimukomereza ubusa bikomeza kugira nawe akomeza abandi
ni naho yahera n'undi mwibutso ufatanye n'uwati gukomera k'umuntu ni gukomoka kubo yakomeje nabo yakomoreje ni ukomoka kubo yakomerekeje umuntu akamba yumva rero yuko afise ubutegetsi afise ububasha afise ubutunzi bwo mufasha gutegekera abantu kwitaho inyungu z'abantu no gutunganiriza abantu no gufasha abantu iryo rero niryo jambo umwibutsa yuko Imana itabwira igihangange guhagarare ku bantu kugira igihangange guhagarira abantu n'umwibutsa ndamwibukira ko cyane ukomeye gose ikindi naco yaratubwiye yuko uburundi butazira ikibi bwakoze ariko cyane ko Burundi buzira aho Imana yabuteretse n'ivyo yabuteretsemo iyo ni jambo rikomeye cyane ryumvisha abarongoye igihugu no munsi abazokirongora mu myaka iri imbere kwigihe cyose bizoshika bakabona amahanga canke amakungu abusananikiye baze bamenye ico bivako ahanini bamenye yuko tuzira ibyacu iyo umuntu yambaye ikirezi we ntabone ko cera abakira bari kubona ko cera bakagihurumbira bagubona ko kimwambura undi rero ni igihugu kiri ahantu heza kirimo ibyiza byinshi abantu baciye ubwenge abantu beza bafise ubuntu n'ubutunzi kama Imana yaduhaye ivyo rero tumenye ko tuzokwama tubizira duce tuva hasi tubiteramire tubigwanire ntihagire baza kubitunyaga icanyuma n'ejo ca gatatu novuga ni jambo yavuze ati abarundi bitegereye ko igihugu cacu kitagenewe gufashwa ahubwo ari igihugu cagenewe gufashanya n'ibindi bihugu twumve yuko dufise ivyo dushoboye n'ivyo tudashoboye hari ivyo dufise n'ivyo tudafise mugabe ivyo dufise hari abandi batabifise ivyo dushoboye abandi batabishoboye tugaheza rero tukuzuzanya twubahana uno munsi cyo kugarukana amahoro muri Somalia muri Central Africa kubera abantu bazi ubutwari n'ubushobozi bwacu uno munsi baturondera ko amabuye y'agaciro y'akabuyenge bakaturondera ko n'ubundi butare rurangiranwa dufise kubera atabwo bafise turafise rero Imana nta gihugu na kimwe yarenganije twese yaratugiriye neza ibyacu rero atabana abanyamahanga nibaza babirondera gusuma tubasumishe baje nk'abasuma tubasumishe mugabo baze nk'abasuma tubiyamirize ariyo majambo yashitse ku mutima ariko rero nayandi menshi ijambo rya mbere ryabaye nkoramutima abarundi bamumenye ko cyane ni dukora dusenga dukora ico kiza kibera incamake politique ya nyakwigendera sogokuru Petero Nkurunziza kuko ugukora no gukunda ibikorwa mugabo akagira ati ukunda Imana kuko ukunze Imana igufasha muri vya bikorwa kandi ukunze Imana ushize Imana imbere nk'ukigo c'Uburundi cyashize Imana imbere ntushobora kwanka mugenzi wawe ntushobora kwitwaza ubwoko ntushobora kwitwaza intara ntushobora kwitwaza idini kuko ubugendeye mu rukundo rw'Imana urukundo rw'Imana rero gutuma gukunda n'abantu hanyuma yagize ati uze wamukunda ibikorwa kandi uze wamukunda Imana uze wamusenga wongera ukora usenga ico nibaza ko kiza gikwiriye muri byose hanyuma abantu bakazoza barabicamo ibice baza barigisha abandi ibijanye n'ibikorwa ibijanye no gukunda Imana ivyo bintu byose bica bituma igihugu cacu gishobora gutera imbere natwe twese tugatera imbere n'imiryango igatera imbere kandi dushize hamwe turi kumwe twese nkuko Samuragwa bivuga byose birashoboka none ico tubuza kuja hamwe no gushira ingufu hamwe ni giki ko twabonye ko bishoboka mu gihe mu 2015 bagerageje gutembagaza inzego zitura n'abene gihugu hakazamo n'ivyakureta hakazamo n'amahanga yose ahagarika n'imfashanyo ntitwabonye ko bishoboka ko bwabaye ubwa mbere Uburundi bushobora kwitunganiza amatora ko bwabaye ubwa mbere Uburundi bushobora kugenda bukagira no amatora y'ibwirizwa shingiro atafaranga rivuye hanze ko bwabaye ubwa mbere twitunganiza amatora y'2020 ata amafaranga tukuye hanze ko byace bitugaragaza yuko tukiri mu 2014 ushira 15 byasaba yuko Uburundi bukura ibice 48 kwijana vy'amafaranga akoresha mu gihugu hanze mu mfashanyo igihe imfashanyo ihagaze hamagize bati ngo ubumuga yacamenya gucumbagira twaciye twibuka yuko burya dufise itunga rikomeye twambaye ikireze tutazi ko cera twaciye dutahura yuko akimuhana kazi imvura ihise tugeze uno munsi Uburundi bushobora kwitunganiriza ivyabwo amafaranga akora mu gihugu ibice birenga 90% ava hagati mu gihugu
tutarindira imfashanyo hanze. Nyene cubaro Samuragwa nawe yarabishikirije itariki imwe z'ukwa gatanu igihe tuko duhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, yagize ati mu mwaka uza mango nkaya tuze tube dushobora kwitunganiriza ivyo Burundi atafaranga narimo dukuye hanze 100%. Ati none turi hamwe turi kumwe twese ntibishoboka, twese twagize tuti birashoboka.